none birakwiye ko uno munsi uburundi bwotwagwa n'utagira ishuri na rimwe. Reka nsubire ndabaramutse nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwumviriza ibiganiro vyacu n'amakuru tuba tubageza ko ngaha kuri ingurukana bumenyi imwe rudende ya Burundi News TV. Iteka umunezero nivyo tubipfuriza, wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido n'ido. Reka ndabahe ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese muriko murumviriza ibiganiro vyacu n'amakuru muherereye hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Turi kw'igenekerezo rya 26 Gitugutu umwaka w'2023, tukaba tugarutse ko tubashitseko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Reka ndagukengurukire kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, namwese muriko murumviriza amakuru agezweho aka kanya avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ni amakuru akomeje kwibonekeza ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye. Ibihangange mu butegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye hibonekejemwo nanone ibintu biteye ubwoba. Kuri ubu mwanya n'umwanya ibintu birashobora kuba bibi cane. Abegereye ubutegetsi ku bw'amatohoza ya Burundi News TV bavuga ko injyane ziri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ari ibibi cane. Kuri ubu ngubu bikavugwa ko Reveriyano Ndikuriyo arashobora gukurwa mu mabanga nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ariko aramubonamwo ingeso mbi cane zihejeje kwibonekeza mu banyagihugu, imigumuko n'ibindi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu tuba twabateguriye. Wowe ico usabwa raba neza ko wowe warahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuri wowe utarabikora aka niko karyo, manuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazogera nawe nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose. Twarababwiye ibijanye n'umugambi wo gutegura kudeta, twarababwiye amakuru avuga kuri Reveriyano Ndikuriyo ico yifuza kuri nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Twarababwiye nanone nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye umugambi afise muri uyu mugambwe n'umugambi afise ku bategetsi bose bari mu ntwaro yiwe. Bikavuga ko kandi nanone abategetsi bakuwe mu mabanga kuri ubu ngubu nabo barafise ibibazo bitandukanye nko kunyuruzwa, abandi bakaburwa irengero kumva z'uko ata mutekano bafise. Kandi nanone bikavugwa nanone ko abo bategetsi barimwo abajenerale bashika kuri 3 nabo batanguye kuja muri ka karwi kinyegeje umugambi wo gutembagaza no guhungabanya umutekano n'umudendezo wa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Iyi Burundi News TV iragukusanyiriza ya makuru yose muba mwaranyegejwe imisi yose, ikayashira ngaha kuri Burundi News TV ukayakurikira yose uko yokabaye ido n'ido. Reka tugaruke tubashitsa ko amakuru akomeye cane avugwa n'ibici nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yavuze ko uyu Reveriyano Ndikuriyo atagashuri kotuma aronka umwanya wo ku mukuru w'igihugu. Reka tugaruke tubaramburira aya makuru nandi twabateguriye ni mukanya nyuma y'akananga. Ndasubire ndabahe ikaze kuri mwese muriko murumviriza amakuru adushikiye aka kanya. Kuri ubu ngubu ivyo Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wo n'umunyamabanga n'ibici yagirizwa gukora. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu baratunguye kubaza bati ku mukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bama mu ngendo hanze amafaranga y'agaciro akabandanya kubura. Izo ngendo zituzanira iki?
Ibi bikavugwa rero ko Reverien Ndikuriyo abifisemwo uruhara. Ibi ni ibijanye n'umugambi wo gutegura ubugumutsi. Ivyo nivyo nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye amwagiriza n'ibindi tugiye kugenda tureba neza turaba ngaha kuri iyi Burundi News TV. Mu mezi atatu aheze Evariste Ndayishimiye na Angeline bamaze ukwezi n'indwi zitatu mu ngendo hanze, bikaba vyarashizweko umukono n'umunyamabanga wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, avuga ko umukuru w'igihugu ibi aba ariko arakora atari vyo na gato. Yavuze ko hagati y'igenekerezo ry'umunani mwaka w'2023 n'irya 17 Nyakanga mwaka w'2023 Perezida Evariste Ndayishimiye azomaze ingendo zishika ku 9 mu bihugu 11. Vyaravuzwe nanone ko uyu Reverien Ndikuriyo ibi yabitegura ngo ategura imigumuko. Umumenyeshamakuru yegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu yanditse ko mu ciringo c'imisi 100 azomaze kumara imisi ishika kuri 34 mu mahanga, ni ukuvuga ukwezi kurenga mu mezi atatu. Muri ico kiringo nyene umupfasoni Angeline Ndayishimiye azomaze kugira ingendo zishika 7 mu bihugu 7 mu kiringo c'imisi 100. Angeline azoba amaze imisi 53 mu mahanga, ni ukuvuga ukwezi n'imisi ishika kuri 17. Ingendo zitatu muri izo 7 yazikoze aherekeje umukuru w'igihugu nyene. Ibintu birahejeje kuyangara mu gihugu umwanya n'umwanya. Umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo arashobora gukurwa mu mabanga bivanye nuko yibonekeje muri aya makuru, aho babandanije bagira ati Angeline Ndayishimiye nawe wozoca amara amezi 5 n'igice muri ico kiringo nyene bategekanije inyamamara hanze. Iyo ni imyanya bamara hanze, umwaka uzohera bamaze hanze amezi ashika 7 mu mezi 12 mu ngendo zishika kuri 42 akataraboneka mu mateka y'u Burundi kuva Burundi bukukiye urongoye igihugu akamara umwanya munini hanze. Yabaye umwami Mwambutsa wa gatanu. Bangiricenge yasohotse igihugu muri gitugutu mwaka w'1965 agiye i Busuwisi, arinda atembagazwa mu Kakaro mwaka w'1966 ataragaruka. Ibi ngibi rero Reverien Ndikuriyo mu itangazo yashize kuri X, ubwo ni urubuga ngurukanabumenyi, yagize ko umukuru w'igihugu yagize ubwoba ko ariko aratumirwa mu manama atandukanye ku makungu akanka guca arajayo kumva zuko afise ubwoba bw'uko ibihangange vyatangura kumukura ku butegetsi. Niko nawe yari yibonekeje mu mugambi wo kubogoza abategetsi batandukanye. Bikaba bivugwa ko iyo Reverien Ndikuriyo yoba ariko arakorana na General Guillaume Bunyoni. Ni ukuvuga hafi amezi 9 ari hanze, ariko vyamenyekanye mu nyuma y'iyo mezi yamaze kwivuza indwara ya kanseri. Uwo ni wa mutegetsi twabwiraga Bangiricenge, niwe yahiritswe canke yatembagajwe. Umukuru w'igihugu nawe amaze kumara umwanya munini adasohotse igihugu kuri ubu ngubu, kuko bivugwa ko yoba afise ubwoba bw'ibihangange vyibonekeje nyuma yuko atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere yuko ibi vyose vyibonekeza, ingendo zose zinjiriza igihugu zisanzwe zikenewe cane, ariko nanone umukuru akavuga ko mu mafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'2023 gushika 2024 amafaranga y'ingendo z'umukuru w'igihugu yarwije kabiri, yavuye ku miliyoni 800 ashirwa ku miliyaridi miliyoni 700. Leonidas Hatungimana yahoze avugira Perezida Nkurunziza amenyesha ko
kurwiza ingendo gutyo bisigura ko umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bipfuza kurwiza rwose amafaranga bahabwa ava mu ngendo. Kuri ubu ngubu rero ayo mafaranga bikaba bivurwa ko ahejeje kuba yiyongera nyuma y'uko abanyagihugu nabo bafise inzara iteye ubwoba kubera basanzwe bandikiwe amafaranga bahabwa kuri buri rugendo bakoze hanze kandi bafise namwe babacungera umutekano nabo bazakoresha ayo mafaranga muri izo ngendo. Ingendo nk'izo zinjiza igihugu, umunyagihugu uri kumviriza ivyo vyo kwirwa neza. Reveriyano Ndikuriyo niwe yagize ati kubaza akabazo gakomeye ati kuba umutegetsi biroroshe pe ariko kwama wambaye neza navyo biroroshe kandi biraryoshe cane. Kwama mu ndege irihwa n'igihugu biroroshe ariko mu gihe ataco vyinjiriza igihugu ivyo vyose ni iki vyoba bimariye abene igihugu usibye kuba bibatera ubukene buteye ubwoba cane n'inzara idashira. Ntawuzi iyo nsiguro yariko yitegura ivyo yabishize ku rubuga rwiwe rwa X rwahora ari Twitter, mwoja kuronka ayo makuru nandi yashize kuri urwo rubuga. Kuri ubu ngubu rero birakomeye cyane kandi nanone bihejeje kwibonekeza niba koko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD atavuga rumwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, ntavuge rumwe na Generale Prime Niyongabo. Ibi bikaba bivugwa ko igihugu caba kigeze habi. Abahinga mu vyerekeranye na politike bavuga ko igihugu cacu atabutungane gifise kuko bamwe bariko barabozwa igufwa abandi bakaburwa irengero kumva zuko atabiturire bafite. Jerome Niyonkuru arakwije iminsi myinshi cane itari mikeya mu munyororo w'akarengane kumva zuko yavuze abategetsi barya ibiturire muri Beseri kandi none muravyumviriza nk'uko igihugu cacu murazi ko umuntu adafise amikoro ahagije aca atararonka ivyo akeneye gushika ko. Kuri ubu ngubu rero uwica usabwa manuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido nido. Bamwe mu bihangange barategereje insiguro y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'aya majambo akomeye cane kandi arimwo iterabwoba yashizwe kuri X. Kuri urwo rubuga biravugwa ko uyu Reveriyano Ndikuriyo uyu mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD biri bukomere cane akajanwa mu butungane akabazwa ivyo yavuze canke yashakaga gusigura ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.